nigiki wize uno musi nigiki vyagufashije uno musi wahakuye iki bo ico nize ikintu cyose uri kuragikora muri kubu urabona nguno musi turi mu kiganiro yeah yumvire yuko dushisejo kubu yinduka kahise kabisa sivyo no mu masama dushisejo leo inapinduka jana rero ico kintu cyagiye kiramfasha urabona par exemple ndi mu Bubirigi ubwa mbere kuri president Domitien Ndayizeye haraje delegation yawe n'abamuherekeje ndagufinze iyo nama nari ndayirimo uri hajya ndiko ndaraba iyo nama nicaye ngaho ni hoteli ndayibuka kuko maze kujaho kenshi naho vyabereye ndayibuka n'ababaje ibibazo ndabibuka nabo nabonye bakiriho ndabibuka narurimirije ari ngaho jambari ndagufinze muri delegation abarimo president w'ubu yari muri iyo delegation General Neva yarimo ni jambo yavuze ndagibuka nababaje ibibazo by'amafuti ndabibuka ngwitwa Kirombo sindizofa ndawibaga ibintu yavuze ngaho rero uri kurakora ikintu muri ku eseya maximum yawe ube brilliant ube brilliant kuri yo saha ukayanga nduzi yuko bizohinduka umutaye wejo ako kantu niko uri ku radio ne neglige pas hari umuntu ariko arakumviriza cyane uri kuraririmba nawo bo bari abantu babiri kwanza jewe ndi mubi hariho public nkeya ndi mubi gusumvya mbonye abantu benshi kweli hajya tuzi morale mbafise na y'abantu igihumbi muri jewe ucawishamo bandi bantu ni nawo kwanza nkata amafaranga y'abamizisi bazanye uburofa mbameze nabi cyane hajya ari abantu benshi ndavuga ndi Imana yabihezagiye sasa ati abantu bahari ndashimira Imana gacavuga ndi Imana reka rongwane nikuvuzanje ngaho ikintu cyose ukoze uno musi gikore gushika no kabisa hagezejo utaregreta uri kuraraba inyuma ivyo wavuze ivyo wakoze uko wanyoye inzoga ugatangura kwisobako ugatangura kuvuga mahopa ukagwana ibintu ukoze muri isa fais attention kubu niko gategura kazoza kubera iki bamwe bibagora gutena imyaka nk'iyo Kidumu amaze n'imyaka 5 bagora ariko kuri Kidumu bikoro bon kubera ko batazi gukina n'umwanya urabona ngo ubu turakora ikiganiro hanamaze gutuma umuntu mukina nakoze delegation yindi kuzerukira kuko nzogende ejo sishobora kuba hose namaze kwimusha igipara ibintu byose n'ukuje byose amaze kubipanga neza cyane hariho n'umwanya binsiga ariko ebana jenja kuryama nakoze vyinshi nonga ndabaye nga none sije nazanye veyo muita karaoke gas babirabye kuri jewe niba ko ninspire utegereza kumenya ko inspire abantu hiyo hose mu Rwanda bajya bose mubona les artistes barabye kuri jewe marambona niko zibiteramo baraza kugushigikira benshi yes barabizi ko ndi baba yao none baba yao ni oya sobusa Kongo ari se papa wemba nawe baba yao kabisa yes Kidum kuva mu mwaka wezo uvuga ati igihe kizogera nze kuba mu gihugu ngume hano n'umuryango wanje ikibazo kiracagaruka Jean Pierre nimbona Kidum ni ryari hazogera yuko aza kuba mu gihugu ariko hari namakuru dufise yuko usobora kubora namaze ngaho umwaka abantu babimenye yuko Jean Pierre nimbona Kidum ari ngaho akaza no gukora ibiteramo hanze y'igihugu avuye mu gihugu ariko abantu batazi yuko ari ngaho hazogera ryari yukugaruka bon narigeze kumviriza amakuru Korea du Nord iri kiridogera Amerika hanyuma umuvugizi w'igisoda baramubaza ikicuka kibi kiri hagati yanyu na Etazini gitegwa nikati oya technically we are still at war urumva technically Amerika na Korea kuva mu 1959 gushika no munsi baracashamiranye bari mu ntambara intambara yo gukora ibigwanisho ronyanganda kuruse yo kubirishikako kugira ngo kira kimwe cyose gikingira ikirere rero technically jewe naratashe kandi nabigusigurira gute rero kwanza icambere nari mbaye kuri visa renouvelable ya 10 ans ya Kenya navyo ngigira
kubera yuko nzi yuko atakwezi kugwera utajenga nasohotse sasa naciye mvuga ndi reka ro sasa je ntegure nzobatumira muzoraba ibiriko birakorwa mu mbisho nzobatumira je sivuga muzobona ibikorwa zo umwaka uza nzoba ngwije 50 nzobereka ukuntu je nahora mba ngatavyo muzi ya studio ya studio na ya sato byo byaraheze oya studio gusa zeni buka yuko reka tubimene uribuka wa Mutware mu Rwanda uzi yuko inzu ya Kidumu yari isa nk'iyaheze hari yazgiye gusa studio n'ayandi masambra abantu bazoza barasikiramo nk'abamizisiye inzu yo irahari ariko ni singene ko tubivuga kuko jewe mu bisaze ndumuntu w'imwaro kirazira yuko uvuga uri nyegeze umuti w'ibanga nuguhora iyo huye n'abantu bakavuga ati Jean Pierre Nimbona Kidumu amaze imyaka myinshi mu muziki amaze gukorera amahera atari make ariko nta kintu kigaragara turabona mu gihugu ndiko ndavuga nk'inzu nubwo udasima kuyisera ku mugaragaro umviriza kwanza abo bantu bavuga ivyo bintu nibo biba amahera ya leta n'abasuma nibo batuma igihugu cyacu gifisa ibinogo mu ibarabara nibo batuma atamuyaga ngo badufise ukwiye barike kuzabaragaya abarirmyi turabibona tukihore hari umunsi muzo kumva imiziki isoka yitwa ishavu ishavu dufise ni too much ibintu tuguma tubona ngaha nibo biba nibo kwanza usanga nibiba amahera gusa biba n'abagore b'abantu bure kabisa shenzi kabisa Yes, turi kumwe na Jean Pierre Nimbona Kidumu niwe mutumire wacu turaza gufata umwanya tubahe namwe mugira ico muvuze ariko nubashaka kumenya no munsi Jean Pierre Nimbona Kidumu uri umuririmbyi novuga yuko utakiri u Burundi gusa uramaze kuba umuririmbyi wa karere wibaza yuko no munsi ari kubereka umuziki w'u Burundi udashika mu karere nkuko uwabandi usika hano hama natwe ngo tuje hariya tujugumize amasal n'amatere nkuko nabo bazano bakabikora reka nsubiremo ivyo maze imisi ndiko ndavuga muri 2010 mejeje gusohora album ya Turudi Nyuma ariko hasigaye indirimbo imwe nategereza gukora itanga response kuri ya Turudi Nyuma yitwa Nitafanya nagiye Tanzania ndumiwe nabo muri Clouds FM ariko nshiseyo nasanze Clouds FM yari umukomissionaire na inatumiwe na presidence ya Kikwete turumvikanye wari umunsi wa malaria evenema yitwa zinduka bariko barahimiriza abantu kugwanya malaria bica bibera ku kibuga ca Kinondoni ikibuga citwa Leaders ni naho habereye ikiriyo ca Kanumba muri ico kibuga nariyumviye ndi ngaho Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ariko aravuga ati twafashe ingingo yo kuzamura ibintu vy'iwacu duhereye ku muziki acadondagura abarirmyi boss ati tugiye kuri cinema aradondagura Kanumba yari bwafe yafuye mu nyuma ahereye kuri we aradondagura abakini cinema boss aravuga ati Tanzania igirije mu higanwa n'ibindi bihugu kubera tourisme ni mwebwe muzodufasha gucuruza kugurisha isura yacu hanze ati kuvubu dukora ibishoboka vyose twumvirize igitanzania igiswahili twumvirize abasani bacu turabi cinema yacu itwereke uko tubayeho mu mupira w'amaguru aravuga amaklebe yose ndakurahiye turi muri 2023 13 ans après umuririmbyi akomeye ari muri Tanzania cinema zabo ziri Africa Magic zigira zinjire muri Netflix aho usanga zarinjiye kwanza uravyumva ziri kugwego ushobora kuraba umupira w'amaguru abakinyi bose bo mu karere no hanze basigaye bifuza ko bagugwa Tanzania muri Yanga na Simba hajya umwera uva ibikuru ugakwira hose niko bavuga rero umuntu wa mbere baciye batangura na jewe kushiraho inzitizi ndibakwirukana umuzi wacu oya hariko hari ibintu amagendera kogwa barriere mu misho okay bamwatumiwe wabatumiye kuri mutwe wa kila muntu wese
alia permis de travail à $100. Banakukase kimya kimya. Sasa wagutumiye amaze kubona yuko a dépense utaranashika kubera yuko aguhamagaye biba bimuciye intege nasubira. Izo nzitizi zitangura kuba la dernière fois ndi muri Tanzania bara, hariho Tanzania bara na Tanzania ya visiwani irimo Zanzibar. Muungano wa Tanzania Zanzibar birimo, ariko Tanzania bara ni hajya tugezayo n'amaguru tutarinze guca mu mazi. Turumvikanye? Rero jewe kuja kuri Tanzania bara la dernière fois c'était en 2014, maze kubona yuko umenga ahubwo nagatwenzo wavanda gasigayo. Hanyuma ariko bo indoto yabo babona yuko palmarès yabo yuzuye baje kuririmba ngaha. Turumvikanye? Hano nta nzitizi. Ona musi tuvuge yuko ikibuga c'u Burundi canke isoko rya hano iwacu riri vide kandi ridakingira abasanzwe bahaba. Niko bimeze. Ushaka gukora evenement marayikora. Hari yari ikintu citwa basata. Je ndiko ndakubwira ibintu nzi. Utegeza guca ngaho ikete rigaca ngaho uruhusha rukava muri basata. Basata ni nka Mikar de Mizisi. Ikingira kandi yigufata ibihano ndibonyoranya. Ndibikunda. Yashobora no gukura video nipase kuri televiziyo y'igihugu. Kuko n'ugwego gwashinzwe rujeje gukingira ibintu nk'ivyo. Turumvikanye? Rero iyo rero sasa ufashe ingingo ngiyo yo kuzibira ivyo hanze cyane iwawe vuruwa rupa baraduga kuko abantu ntamahitamo bafise bumviriza abi wabo. Aho rero nico ubona rero ni star batangiye kwemeresha. Bajya bifuza yuko ni wabo ni wanyu bohaza bari oblige guca baririmba n'umuntu wo ngaho kugira ngo bemeregwe kwakirwa n'abanyagihugu. Niko bimeze. Sasa utibikogwa gute kugira ngo abantu bavogere iwanyu bica kuri mwebwe kuko muziki uca kuri mwebwe media. Mwewe mubishase ndivyo ko nakoze indirimbo misi yeze na Washington tiko turakora acarambwira ati ndagutera inkuru twebwe twarazibi iwacu nta muziki wa Nigeria batuvogere kandi naciye mvuga ndi ndivyumvikana no muri Kenya hit parade yabo yose gushaka umuntu wa 10 na mu Kenya ribo Nigeria abayundi Tanzania kubera iki ugize ingufu ziwanyu ucitangura ko influence n'ikindi gihugu. Ariko iwa uri maregarege tu na regea ndushobora ko influence ahandi. Yes Kidum ndibikunda nawo oja mu bafumu bangana gute ndibikunda. Wahuye n'abartiste benshi kandi bakomeye ndetse bamwe mwarabura no kuri stage bagatinya. Ndibuka yuko migeze no gurura muri stage yitwa Koroga Festival no witwa Diamond arasabati ndabasavye ujya mu papa akantangurira bihava vyanka yuko ndirimba. Ariko no munsi collabos za Jean Pierre Nimbona Kidumu n'abandi baririmbyi mpuzamakungu ni zike gusumba collabo za Jean Pierre Nimbona Kidumu n'abartiste b'abarundi. Kubera iki gukora collabo nyinshi n'abartiste biwanyu mu gihe izo opportunité zo gukora n'abandi wazironse? Oya iwacu umuziki ntawurigeza. Na jewe ndi muri uyo muziki ariko ufise aho umaze kugera. Sasa naco nzoba maze izo nguvu ndazisubije ngaha kuko nta na hamwe no kuri map y'isi ya YouTube niturimo kuri Spotify niturimo. Sasa we umva ninde yatwibagiye? Ni Luciferi cange n'umumarayika nde? Ni Imana yatwibagiye cange niki? Oya, ibintu vy'imiziki ku bayobozi bacu ni basinda bibazwa ndibubabaze. Ahubwo hari umwanya Imana imbabarire ntora nibaza yuko dufise rivalite mu mateka mu maonere kwa yuko tuba dufa amaonere cange badashaka yuko twosangira honere yuko itari partage kuko ari umunsi nari ncunze n'abapolisi umuntu umwe acaza kumbarira wewe uje baragucunga kwanza jewe ukuntu je nimereye no kuncunga cha kubireke abanyagihugu bonyene baranyicungi rero ambaza ico kintu je kirangora ko tamubaza ndi
bigutangaje kubera iki acarambwira ati we kwanza wendi wagwanye ico kintu cyarambabaje kweli aciye mvuga ndi bana ceze uyu muntu ndamuvuge ndamurege ariko naciye mvuga ndi reka ndavyose hari kera abonye ndiko ndacungwa akavuna ati biramo kandi nivyo cungwa kubera iki nibacunge abanyagihugu nibacunge igihugu ariko biravugwa yuko umuziki mwigeze kushikana ku rwego mpuzamakungu abantu nka Jean Pierre Nimbona Kidumu abantu diaspora baza bagaca bafata abapolisi bocunze igihugu cyari baza ko bibaga nta muntu nta ningo kufise ugacungwa n'abantu umuziki ngo mwarigeze kushikana ku rwego mpuzamakungu abantu nka bakajani n'abantu nka Jean Pierre Nimbona Kidumu ariko no munsi ngo haraza urundi rungano rushasha hakubandaniriza handi ahubwo rugenda rusubira inyuma bon icambere ivyo twe dukora biragoye kuri bo so inzira ngufi ni yo laptop ubona ngaho na microphone pembeni beat binaisha bon ivyi wacu na magendera na magitari ni bitari ni basse na makoro ni biki hasa umuntu agacavuga ati yo ni mimi niko fisa makomateri je shize wiki kirarabo ariko sasa narabivuze barabwa wi ariko kabura wewe na pizza wezose na likes zao kasanga hari ikintu kimaze iminsi gihari mu muziki Jean Pierre Nimbona Kidumu nakabasukwane kugira ngo muziki wabo usigure ikintu bita showbiz gifashiki muziki mbega kubera kimwe mutakora ikintu cy'ama showbiz nuko muziki wanyu mutawemera canke aba bariko barabikora no munsi ahubwo nibo bariko barawusubiza inyuma raba neza vyose nivyo bigana bivuye mu kindi gihugu mu 2010 ndi Tanzania nasanze ikintu kiguwa cyane ari ikintu cyitwa magazeti ya udaku tujya tu journal tugurishwa mu ibarabara tuvuga ngo kana kabamufashe ngo kana kabamufatiye mu hoteli ibintu ngivyo byaragugwa cyane Kidumu yakoze igiteramo kinini Bujumbura yabuzama yaramusubiza muri Kenya hoteli bamufunze rero ivyo bintu urumva yuko bo mu mico yabo bakunda ibintu ngivyo kanaka yavuze kanaka bamukubise ibintu ngivyo sasa abajene bo ngaha baravye babona yuko kwanza ndi bavita showbiz yari bavita kiki no kuvuga ukreya urundindi runaka kugira ngo abantu bace bashinga amatwi ku kintu ciwawe bice bigufasha kuduga cyane mu mwanya muto rero bo bace babikopia haro n'abakopia kuntu bambara haro n'abakopia kuntu bavuga shaka ndakwereke jewe nshise Kenya sinahinduye ko ndumurundi nagumye mvuga ko ndumurundi nuko mvuga igiswahili ego sinohakana mu myaka 2028 yuko igiswahili cya Kenya kitashoboye kwinjira gatoya cyarinjiye ariko gushika n'ubu abakenya birabatangaza ukuntu aksayi wanje bashobora kuvuga ko ndumunyamahanga ariko abasani bandi yinjire gusa ngaho hepfo abahinduye ururimi agere ikigoma ashaka kwivugisha nk'abantu baje bakanamutwenga bakamutwenga ariko kweri kutavuga nkawe kubera iki ngubu twokumva ngo son excellence president Evariste anaanza kuongelesha watu Dar es Salaam ati mtu wangu bana unaona bana bwana mheshimiwa rais bwana sisi huko Burundi batamcheka ariko kubera yuko ari umugabo cyera tangiye kubitawura ibi bintu mbonye domicile yabaye mu Rwanda imyaka myinshi ariko ari abaye president w'igihugu cy'u Burundi agakora interview ari mu Rwanda akavuga ikirundi nace vuga ni n'umugabo kweri uyu n'umugabo Habuziki uno munsi kugira ngo abarirmyi b'abarundi bashobore guhiganwa mu mahiganwa mpuzamakungu nkuko babanze kwanza baduze ingufu mu gihugu hano nta kigenda naco turakora tunasema ukweli munadanganyaga ba artiste murababesha sana ngo afise amavingo ko munye nutamutonga afise ngo 200,000 akoze concert 5 personnes ça c'est quoi na les abonnés bukuri nibajya bagukurikira muri giteramo cyabo twebwe tuzuza stade ata na internet ihari ata internet ihari yo gukora ngo ibintu ngo biriko birevuriyo
radio gusa mashoke akavuga ninda akavuga acha mchezo ababone bukuri nabo nibo bantu nabo bana bavuze ku bagore bangurikiye kera ku bagabo bangurikiye kera abana babo n'abana babo baza ku miziki waje bakayikunda kumenga ni iwabo mu mahanga barakuzi barakwemera n'agaciro bakakaguha nayo mafaranga menshi bakayaguha ariko mu biteramo iwacu benshi bakavuga bati Jean Pierre Nimbona Kidum naze turamukunda nivyo ariko wagera ku buryo wanaminya ahubwo nije gusa ngihabwa menshi kuvyukuri kandi nayo ni si menshi ni menshi paraporo y'abandi bartiste wibaza yuko biva umuntu uri mu gihugu cibimuga ariko hari umwe gusa basi acumbagira gatoya uyaca bumwami wabo sivyo barabizi neza ko batanga indica nikize kubera ko abandi babaha menshi hamawe bakaguha make kandi nawe uvuye mu mahanga bipfira mu manama abarundi bari mu nama baraponda bicaye muri kijya kikawo cyo kufata ingingo yarinyo kwaza wumva ngo kanaka twaravuganye kuri telefone yamuhaye aya nivyo ariko iyaba ico kikawo cangi ico cicaro baba bicara bakora inama bavuga bati tumucwe tumupromotira amaduge benshi bamaze gukira ngaho ariko inama nizo zica les artistes kuko usanga hari abantu bari very hostile kuri wewe uunda gasha kwereka ko muzinanye kuva azina nyoko yafate bana yaje bana ibaze yaje kabisa ayo manama nigende mu artiste mukuru ngaho ariko ndakurahiye reka navyo novuga ko ngira ntangure no kurira yes nyuma y'imyaka indwi atagitera mukora ku mugabane wa Burayi urasubiye ku mugabane wa Burayi nigikubona yuko cahindutse experience uhakuye ni yahe ni Jean Pierre Nimbona Kidum yakiriwe gute ugiye gusubirayo na boda ho uriko witegura gute bon Uburundi busigaye bufise communauté nini mu Bubirigi kera yari nini ariko ubu murazi kuntu vyagenze kugira ngo bigende gutyo kirazira ko tubivuga rero ico kintu cha communauté nini ico cyafashije abakongore kuzuza amasale Zenith Bercy Akihari Falipu paherutse gukora 40,000 plus guichet fermé rero mufise communauté y'abantu banyu hanze nk'aba Haitien baragira amakonsere mu rurimi rwabo US Canada France hose communauté yacu irikirakura hanze irikirakura bon icyatumye bagenda murakizi nitokivugire nga kugira ngo bashikaho nababonye murazi ingorane bagiye baracamo gusa nakiriyo n'abantu benshi bwari ubwa mbere naje mbona abantu nkabo bon ni vyiza cyane niba abafana nyene bo ngaho mu Burundi bace bimukira hari ariko indoto yanje nuko hoza uruvange w'abazungu n'abirabure mu makonsere yanje kuko mbona yuko ndiko ndegereza kumera ngundi yusunduwo wa Afrika hari bwa iyo ni objectif iyo ni objectif ni objectif fise iyo ni objectif fise akora amasageze kure cyane reka tubaze ikibazo cyane mahamace turangiza hoba haragera yuko Jean Pierre Nimbona Kidum yatira uwundi muririmbyi azomusubirira niyamara kuva muri bino bintu by'imiziki urazi ibintu by'imiziki uremera umuntu sasa mu manyu umwemeye abatanga urugendo rwiwe muri urwo rugendo ivyo ahura navyo bishobora guca bituma abivamo abiheba nkakakabone urabona ko atakibirimo atunzwe n'ibindi Steven Sogo urabona ko nga yari très actif ariko la réalité yo kuri tere mu bihugu by'abazungu ni yindi nukuri bon jewe peut-être chance nagize nagumye mu gihugu kiri hafi y'igihugu ciwanje kandi bameze nk'abantu bo ngayi wacu ururimi ruhari bakoresha ndagumva igiswahili icongereza turaciga rero iyo niyo chance nagize nagumye mu gihugu kiri active muri tourisme sinifuje kabisa naragerageje kubishaka yuko norondera amapasiporo ya fo naje ngahunga ava muri Kenya kuko hari umwanya ubuzima bwaragorana kabisa
rero shisi burayi naciye mfata ingingo yo kugaruka navuze ndi no I'm not staying, I'm going back. Ndagaruka ngarutse ni naho naciye mpura n'ingorane gushika nonza kuba ngaha mu Burundi umwaka wose yatavye muzi. Boda boda nayitanguriye ku mupaka wa Uganda na Kenya aitwa Malaba. Mvuye kuvuza na Rakidube mu Rwanda kandi ngoresha bisi. Ngoresha bisi imwe igigwayo twicare. Sogia tukaye. Mu Rwanda ntibari bwamenye cyane ukonsa so nashobora kwinjira no ku mupaka ntibamenye ngo uniwe Kidumu. Icyo gihe nakoresha bisi. Rero kwatira umuntu ni kimwe. Kuca abana iryo banga ntibimeze nk'ubupatiri ushobora kumva umuntu yarahiye en persone ko yebeye Imana azoyikorera gushika. Kuko namakarare wumva ngo umupatiri arabivuyemo birashika ariko urashobora ni karare ariko kuba aririmvyi afagura n'ingorane imbere gusa gatoya ivyo kumva ngo arabihevye. Sasa wewe waramuhatiye wumva watiye iki watiye umuntu acaye urugamba hagati ahubwo gusa urarekonesa umuntu nawe ne ko ari umwe mu bandi ibisigaye n'urugendo rw'iyo en persone ari umunebwe shauri yake ari umuntu afise ishaka shauri yake ni hivyo tu. Yes, Kidumu tugusimire kwa wame ukaza muri Buja FM ariko urangize neza ukano kitwa telenovela. Unapenda hiyo? Hiyo naipenda. Mbona wamefanikiwa kututenganisha mimi na wewe yote ulioambiwa yamekupotosha mpaka sasa unipendi. Urakoze cyane. Asa niyo ndirimbo inzoga zarasesetse kumeza basuka amashampanye. Indirimbo nayo yazanye induru sana. Induru nyinshi. Jewe nta munsi nakoze indirimbo ngo nandike ngo written by Kidumu. Nabitanguye kuvigiye ndiko shona no witwa Melvin. Naho ndamwita Marvin Gaye. Ashaka kunyereka yuko atakibanza afise mu muziki. Noba narandikiwe. Okay, je sije nandise ndafuwa yose. Wibaza ko imukura mu kibanza Mona. No. Yo ni manque respect. Peteri ni manque respect grave. Nikata kumpiga tete plongeante. Urumva kusota ku muntu kakubita tete plongeante. Akawandaye. Kidumu ndagusimire. Twakoranye neza Imana igumugisha. Lakini tuko barafiki ubu turabageze na Melvin. Ni Petit napenda sana. Bijya vyaraheze. Nous sommes très bien. Kandi peut-être il a reconnu yuko umwanya umara mafuti. Nimuze murabaza ibibazo vy'imitego kuko si bose bafise maîtrise yo kwishura ibibazo. Kabisa. Umuntu azova muri interview acashikira mu mbimba. Shauri yenu. Asanda gusimira twakoranye neza. Asante sana mipro. Yari Jean-Pierre Nimbona KIDUMU KIBIDO kibuganizo tunamwifurize urugendo rwiza ku munsi wejo arasubira mu gihugu ca Kenya ariko gusa ico mumenya nuko niwe mwami w'umuziki w'u Burundi niwe babalao canke yatumye n'abandi baririmbyi bumva yuko boririmba mwakoze Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane.